umva ukuri. Wari uzi ko umuco wo mu maso hawe, uko mu maso hawe haba hameze, benshi bashobora kumenya yuko uri uw'Imana kandi ari kimwe mu citegererezo ciza ushobora gutanga. Umva ukuri rero uno munsi. Mu gitabo ca Nehemiya igice ca 2 kuva ku murongo wa mbere, baratubwira inkuru z'uwita Nehemiya amaze kumva amakuru y'abari bayisigaye Yerusalemu, maze kuyamubwira yagize agahinda ku mutima. Mu gice ca mbere ngo yarize cane ariko arasenga asaba Imana kugira ngo uwo mubabaro n'ako gahinda kabi wabo asaba imbabazi, asabira imbabazi abi wabo. Nehemiya yarihanaguye arambara asa neza kuko yari umuherezi bwami. Ariko igihe yaje guhereza umwami kubw'agahinda yari afise mu mutima, yagiye imbere y'umwami. Umwami arabona ko mu maso Nehemiya adakeye. Nehemiya ntaco yari yabwiye umwami kuko yari atwa atari yuza kuganyira mwene muntu. Ariko umwami kuko yabona ngo mu maso ha Nehemiya ntihameze neza, Nehemiya ntakeye, nubwo yari yisize, nubwo yari asa neza, ariko umwami aramubwira ati Nehemiya, nubwo usa gutyo mu maso ariko ntusa neza. Aravuga ngo ivyo nta kindi kibitera atari agahinda ko mu mutima. Umwami yarashoboye gusoma agahinda Nehemiya yari afise ku mutima bivanye gusa nuko yashobora kuba amubonye mu maso hiwe. Bisobanura ngo ibiri imbere mu mutima bishobora kuboneka mu maso hawe. Umwami amaze kumubaza Nehemiya kubw'ivyo yari abonye mu maso, Nehemiya aramubwira ati koko mwami, mfise agahinda kabi wacu mu mutima iwanje. Ibindi vyarakurikiye, ariko nashitse ngo mwumve ngo kubw'agahinda ko mu mutima kari kabaye imbere mu maso, umwami yarashoboye kumenya ko Nehemiya afise agahinda. Mu maso hawe harashobora kukwerekana uriwe, mu maso hawe harashobora kwerekana ko ushavuye, mu maso hawe harashobora kwerekana ibiri imbere mu mutima. Abantu benshi ba kino gihe ntibazi yuko mu maso habo hashobora gukiza abantu benshi. Umuntu ashobora guca iwawe yaje gusaba umunyu canke hari ikindi yaraje kugusaba, agasanga urashavuye, ugasanga ntusa neza mu maso, akagusezera ngo nje gusa nje kukuraba, nje kukuramutsa, kandi arico yaraje kugusaba kuko akuzi kuri w'Imana, kuko akuzi yuko usenga. Ariko gatambuka kagenda kabandanya uko asanze mu maso hawe hasa nabi. Icitegerezo cawe cyo mu maso birakwiye ko mu maso hawe hama hakeye kandi hasa neza. Mu gitabo ca Yobu 29 umurongo wa 24 haravuga ngo narabatwenza bihebuye kandi umukero wo mu maso hanje ntibawuhindura ngo hijirwe. Nakonda inzira ijaho bari nkicara nk'umutware. Nubwo yari mu gahinda gakomeye, ariko mu byo yakora byose yibutse ibyo yakora inyuma, yaravuga ngo naje mu maso hanje hama hakeye, nawe mu maso yo hama hakeye. Mu bibazo, mu bigeragezo y'amafise, nawe y'amafise mu maso hakeye. Umuco mu maso hawe ushobora gukiza abantu benshi, abantu bakamenya ko uri w'Imana. Ushobora kuba uri umupapa, igihe winjiye mu nzu abana bose bakiruka kuko gusaba mu bakanga kandi batazi ugutwenga kwawe. Ivyo ntibikwiye. Erega nayo yari umuvyeyi kandi abiwe yarabatwenza. Birakwiye rero kumenya ngo guca kwawe mu maso, gutwenza abawe bakamenya ko uri w'Imana, navyo bishobora gukiza benshi. Ku bantu bamba biraburaniwe mu maso, ngaho ibi navyo muze mubikoresha. Mukunde kunywa amazi menshi, mukunde gukora imyitozo ngororamubiri, muze mwirinda kurya cane mwijoro kuko ivyo biratuma amaraso akomeza kuba yanduye no mu maso hawe akabe mabi. Umva ukuri rero uno munsi ugire mu maso hakeye, kandi benshi bashobora kumenya yuko uri w'Imana kubw'icitegerezo cawe. Imana ibahe umugisha.